Ndabaramukije nanone nabahakaze mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV no mwanya wayagezweho ariko aravugwa cane. Amakuru ari buze kugaruka kuyarabana na politike n'ivy'umutekano nkuko tubandanya kubashikiriza amakuru ateye amakenga kandi ateye n'ubwoba kwibura rya General Alain Guillaume Bunyoni. Bamwe bati Bunyoni yarishwe, abandi bati Bunyoni aragwaye, ariko nanone hakaba hari amakuru yatanguye kuja habona ko hoba hari abagenerali bagize uruhara mu gutorokesha General Alain Guillaume Bunyoni. Mu bariko baragarukwa ko hakaba harimwo n'umukuru w'ibiro vy'intwarameheto vy'u Burundi General Prime Niyongabo. General Prime Niyongabo yo bavugwa muri iyo dossier yo gutorokesha General Alain Guillaume Bunyoni ngo nawe nafatwe abazwe iyo yashize General Alain Guillaume Bunyoni. Abo mu muryango wiwe baratabaza uwabo ntiyicwe, ariko nanone amakuru menshi akaba avuga ko ibishobora gushikira Bunyoni mu gihe atakuri gutanzwe ndetse n'umuco kuho yoba anyegeye, ibi bintu bishobora gutera ikibazo gikomeye. Mbere hari n'abavuze ko Alain Guillaume Bunyoni yoba yarariye ishano aho yari apfungiwe mw'ibohero ry'Ingozi, ariko nyuma bikaza kumenyekana ko hoba hari abantu bashaka kugandagura General Alain Guillaume Bunyoni agaca yungurizwa mw'ibohero ry'Igitega, aho yageze agatangura kugwara cane akaremba, gutyo rero akaba arivyo vyatumye Bunyoni akogwa muri iryo bohero ry'Igitega akajanwa kuvuzwa. Ivyo ni bimwe n'ibindi bigarukwa ko ukuri ko barukuhe koko General Alain Guillaume Bunyoni aragwaye araremvye yajanwe kuvuzwa, canke Alain Guillaume Bunyoni yaratorokeshejwe nkuko bivugwa. Nuruhe ruhara Prime Niyongabo umukuru w'ibiro vy'igisirikare c'u Burundi yoba yaragize mwitorokeshwa rya General Alain Guillaume Bunyoni? President Ndayishimiye kino kibazo araza kucifatamwo gute? Ese ingaruka zishobora gutegwa nuko gutoroka canke kwicwa vya General Alain Guillaume Bunyoni zoba ari izihe? Mu gihugu c'u Burundi politike vyifashe gute? Abegereye ubutegetsi bo babona iki, canke se bariko barategura iki kuri General Alain Guillaume Bunyoni, ndetse n'ibiriko biraba vy'ukunyinyurana no guhangana gukomeye hagati mu bihangange vya CNDD FDD. Ngizo ingingo nkuru tugiye gushimikira ko ano makuru yacu banywanyi bacu. Nimba tarafyonda kuri subscribe wanzu gafyonda ko kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro aje ba mu bambere bashikirwa navyo. Ubwoba ni bwinshi mu Barundi, ubwoba ni bwinshi mu bagumya banga ba CNDD FDD, ubwoba ni bwinshi mu muryango wa Alain Guillaume Bunyoni, ariko nanone ubwoba akaba ari bwinshi mu bakoranye na Bunyoni, ariko hakaba hari abariko baraca ku biti no ku mabuye kugira idosiye ya Bunyoni ibashe kutabakorako, kuko biraboneka ko ibintu bigiye kuba mu gihugu vyoba ari ibintu biteye ubwoba cane. Amakuru ya Bunyoni ageze hehe? Benshi rero muriko muratwandikira mutubaza ico kibazo kubirabana na Bunyoni, ukuri ko barukuhe? Bunyoni yoba yaratorotse ibohero rya Gitega? Bunyoni aragwaye? Bunyoni yoba yarishwe? N'amakuru menshi cane, benshi babandanya kutubaza uko vyoba vyifashe. Natwebwe rero ico dukora ni ugutohoza amakuru atandukanye mu masoko yacu yegereye ubutegetsi ndetse n'abari mw'ibohero kugira tumenye ukuri. Kugeza ubu Leta y'u Burundi iriko ikorera mu gipfungu kubijanye n'ifungwa rya General Alain Guillaume Bunyoni, aho apfungiwe rero hakaba gushika ubu hatazwi nkuko twabibabwiye, nyuma yuko avanywe mw'ibohero ry'Ingozi akajanwa Igitega naho amakuru twamaze kumenya ko atariko arahabarizwa nkuko tumaze imisi turabibabwira, ariko abategetsi bo bigumiye mu gacerere ntibashaka gutanga umuco kuri ivyo bibazo abanyagihugu bibaza kuwahora ari umushikiranganje wabo General Alain Guillaume Bunyoni. Leta rero ngo irafise ubwoba ko ivuze ivyashikiye Alain Guillaume Bunyoni ishavu ryoca riduga mu banyagihugu, ibintu bikamera nabi. Abiwe rero ntibarekuriwe kumubona, n'umushingwamanza wiwe ntarekuriwe kumubona. Ni ikibazo rero kuri benshi n'ukumenya nimba hari abandi bashobora gufatwa inyuma ya General Alain Guillaume Bunyoni, ndetse n'ibiriko biramushikira aho yoba ari, ndetse n'ivyoba vyakurikiye nyuma yuko bivuzwe ko yoba
yoba yatorokeshejwe uruhara rwa Prime Niyongabo mu gutorokesha Bunyoni rwoba ari uruhe n'amakuru turi buze kugaruka ko tukaza kuraba vyinshi mu vyo twamaze guhabwa n'amasoko yacu atandukanye. Ndabanze ndakwibutse ko mu gaturuturu ko kwa 17 z'ukwezi kwa 4 2026 ariho hakogwa isakwa ku ngo za General Alain Guillaume Bunyoni. Abagiye gusaka bakaba bataramubonye, bikaba bivugwa ko inyuma yuko abugwa irengero, imbere yuko bashika rero Alain Guillaume Bunyoni akaba yaraciye anyegera, ariko ngo ivyo akaba yarabifashijwemwo n'abagenerale bakomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi, ngari nabo boba baramucikishije bakamutorokesha ibohera inyuma yuko afashwe agapfungwa. Hakaba rero haravuzwe vyinshi muri ico gihe bavuga ko umushikiranganji wa mbere w'ico gihe Alain Guillaume Bunyoni yoba yarahungiye mu gihugu ca Tanzania, harabavuze ko yaragiye guhungira mu gihugu ca Kongo, haravuzwe vyinshi, ariko ngo uyo mugambi wiwe ntiwahagarikiye ngaho, kuko na nyuma yuko afashwe agapfungwa ngo vyoba nyene ari byo vyakurikiye Bunyoni akaba yaratorotse ibohero ry'Igitega, ariko amakuru akabandanya kunyegezwa. Gusa umuco nturatangwa n'abategetsi b'igihugu bavuga iyo bashize Alain Guillaume Bunyoni, ariko amasoko yacu atandukanye yemeza ko intumbero ya mbere ko ari ugufata Bunyoni. Hari n'abavuga ko umugambi wo kumwica woba wariho, kandi ngo ivyo Perezida Ndayishimiye akaba yari kubikora mu kwikiza uyo mukeba wiwe akomeye cane. Ivyo vyose rero bikaba biteye ubwoba. Gushika ubu ngubu Bunyoni yabuzwe irengero mwibohera aho yarapfungiwe, ivyo kugwara, ivyo kuba yaragandaguye, ivyo kuba yaratorotse, ivyo vyose abategetsi ntibashaka kugira ico babivuze ko. Umuryango wa Bunyoni ukaba rero nawo utariko uroroherwa muri ino minsi. Ndakwibutse ko ivyo vyanabashikiye mu ndwi ya mbere igihe Bunyoni yafatwa, aho umuryango wa Bunyoni wose wapfungiwe mu nzu, abana ntibashobora kuja ku ishure, inzu ikaba yagumye yuzuye abapolisi. Haranavuzwe nuko muri ico gihe ivya Bunyoni vyibwe, umuryango wagiye kuronka agahengwe mu mpera y'iyinga bimaze kumenyekana ko Bunyoni yafashwe. Kuri ubu rero ivyo bihe bikaba vyasubiye kugaruka mu muryango wa General Alain Guillaume Bunyoni, mu gihe bivugwa ko hoba hari abantu bagize uruhara mu kumutorokesha, ariko hakaba hari n'amakuru y'ibihuha hataremezwa uko Bunyoni yoba yarariye ishano mu ibohero ry'Igitega, ariko ngo amasoko amwe akavuga ko iryo shano yoba yarariye mu ibohero ry'Ingozi, bagaca bamwunguririza Igitega kugira banyegeze ayo makuru. Ariko kuri ubu ngubu ngo bikaba vyarashitse naho Bunyoni atoroherwa, ashitse mu ibohero ry'Igitega akaremba cane, gutyo rero ngo bakamunyegeza kugira abantu batabona ukuntu Bunyoni yabaye. Ivyo rero babivuga bafatiye ku kuba ata muntu n'umwe arekuriwe kubona Bunyoni, ariko nanone andi masoko akavuga ko urwo rwoba ari uruyeri rw'abategetsi ndetse na politike y'igipfungu yo gutorokesha Alain Guillaume Bunyoni, maze ibintu bikanyegezwa. Ariko nanone amakenga yandi akaba yuko iyo havuzwe ko umuntu yabuzwe irengero ashobora kwicwa, maze bakabandanya guhenda abantu ko umuntu yabuzwe irengero mu gihe umuntu aba yaramaze kwicwa. Ariko nanone kwigenekerezo rya 21 z'ukwezi kwa 4 umwaka w'2023, mu gihe Bunyoni nyene yariko ararondegwa kugira afatwe, maze ndakwibutse ko ari bwo Bunyoni yafashwe akajanwa mu iperereza. Tukaba twarababwiye vyinshi kubirabana n'ifatwa rya General Alain Guillaume Bunyoni. Kuri ico gihe wari umushikiriza amanza kizigenzo wa Republika yari Sylvestre Nyandwi, uyo nawe yarakuwe mu mabanga. Nibwo yatangaje ko Bunyoni ari mu minwe y'igipolisi, ariko ntiyavuze icakurikiye ico wakurikiranwa ko. Mu misi ya nyuma naho hakaba haravuzwe vyinshi cane n'ibihushane ku vyo Bunyoni yagirizwa, aho Agnes Bangiricenge avugira Sentare Ntahinyuzwa yari yatangaje ivyaha bitatu Bunyoni akurikiranwaho, agira ko atangaza ko apfungiwe mu iperereza. Ivyo byose vyerekana kwivuguruza ndetse n'uyuhushane mu bategetsi, bamwe bavuga amakuru amwe abandi bakavuga yandi. Bunyoni akaba yarashitse naho aza kumvirizwa, ariko nanone kwigenekerezo rya 28 z'ukwezi kwa 4 nibwo General Bunyoni yasambishijwe na Sylvestre Nyandwi. Vyakozwe kuva isaha 2 z'ijoro, bibera mu iperereza atamushingwamanza wiwe ahari. Kino ni igipfungu gikomeye cane, kandi hoba hari n'ivyo ubutegetsi butifuza ko bimenyekana bushaka kunyegeza. Inyuma yaho nibwo Bunyoni
yajanywe gupfungirwa ahantu hatamenyekanye neza. Amakuru yari yavuzwe ico gihe nuko ingingo yo y'ifungwa rya Bunyoni yoba yari yamaze kwemezwa mu bihangange, ariko ivyo bihangange nanone akaba ari ivyo biriko birakora ibishoboka vyose kugira bicikishe Alain Guillaume Bunyoni atoroke. Amakuru amwe amaze kwemeza ko Bunyoni yamaze gutoroka ibohero, kandi ngo bikaba vyarakozwe mu ruyeri rukomeye cane, aho babeshe ko Bunyoni agwa yagiye kuvuzwa, ariko nanone hakavugwamwo idosiye y'umukuru w'ibiro bikuru vy'intwaramiheto General Prime Niyongabo. Ikibazo kiracari kijanye n'ibohero Bunyoni yari gushigwamwo, hakacungirwa umutekano ntashobore gutoroka. Baramujanye mu ibohero ry'Ingozi, babona ko ibintu bishobora kumera nabi Bunyoni agatorokeshwa vyoroshe, baramujana mu ibohero ry'Igitega, ibohero ryanaturiwe, bivugwa ko ryaturiwe n'abategetsi. Iryo bohero ryaturiwe mu gihe hari hafungiwemwo abagirizwa gutembagaza ubutegetsi canke abagwanyije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015. Uyo muriro warigishije iryo bohero rero, Imana ikaba yarakinze, akaba atanu umwe mu banyepolitike bapfungiwe ikiringo ca gatatu yapfiriye muri iryo bohero, ariko indiri z'abanyororo barapfuye. Ubwoba rero ni bwishi ko biriko birakorwa n'ubutegetsi birimwo n'ivyaha nk'ivyo vy'agahoberabunwa ari navyo bishobora guhitana ubuzima bwa General Alain Guillaume Bunyoni. Bikaba bivugwa rero ko Alain Guillaume Bunyoni yoba yarajanywe mu nzu y'ibanga yegukira iperereza, ivyo bita safe house, aho niho ngo yoba yaracungiwe, ariko nanone ngo akaba ari bo boba baramufashije guca atoroka ntasubizwe mw'ibohero. Aya makuru yose ariko aravugwa akaza yunyurwa nuko ngo vyoba bifiswemwo uruhara n'umukuru w'ibiro vy'intwaramiheto General Prime Niyongabo. Abategetsi ayo makuru yose avugwa ntaco bayavuga ko, gutyo rero iyo ubutegetsi budatanze umuco ku makuru mwene nkaya hakwiragira ibihuha, kandi buri umwe wese akavuga ivyo yigombeye. Inyuma rero y'indwi zibiri afashwe, ndakwibutse ko General Alain Guillaume Bunyoni ariho atararikuriwe kubona n'umuryango. Nyuma ivyaje gukomera, umuryango ukaba waravuga ko n'umuganga wiwe ataramubona, ariko ibazwa ryiwe rikaba ryarakozwe atamushingwamanza wa Bunyoni ahari. Ivyo bikaba bidahuye n'amategeko. Hakaba haravuzwe vyinshi muri ico gihe kuri Twitter. Umukobwa wa General Alain Guillaume Bunyoni yitwa Darlene Bunyoni yandika buri munsi yabaza yose ari nuko amerewe. Gushika n'ubu rero nta makuru y'uwabo bazi, ivyo gutoroka, ivyo kwicwa, ivyo guhungishwa n'ibindi vyinshi cane biriko biravugwa. Nta kuri guhari kubirabana niyo Bunyoni yoba yaranyegeye. Abategetsi bo babandanya kunyegeza ayo makuru. Twebwe ico dukora no kubashikiriza ibivugwa bigiye bitandukanye, ariko nanone amasoko yacu atandukanye nayo akaduha izo nkuru tuba turiko turabashikiriza. Darlene Bunyoni we yagirije ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye ko ari intwaro y'agahotoro, aravye ivyo bariko bakorera se, kandi akaba basaba abafasha Burundi guhagarika imfashanyo mu gihe ata ntwaro ibereye iri mu Burundi. Aho kuri Twitter hari n'abandi benshi bibutsa Darlene Bunyoni ko ivyo ise ariko arakorerwa asanzwe yarabikora abandi barundi benshi. Ariko nanone hakaba haravuzwe vyinshi muri iyo dosiye ya General Bunyoni, abandi bategetsi bo hejuru bashobora gufatwa inyuma ya General Guillaume Bunyoni. Nkuko twabibabwiye, ivyakurikiye mwarabibonye. Colonel Desire Uwamahoro yarafashwe, umukuru w'igipolisi kirwanya imigumuko yahagaritswe kuwa 17 z'ukwezi kwa 4 2023. Ukubu abo akaba yari yajanywe mu ibohero ryo mu Rumonge, ariko amakuru akaba avuga ko yungurujwe akajanwa muri ndi bohero. Uwo nawe akabazwi nka Somambike wa General Guillaume Bunyoni, ariko siwe wenyene kuko hari n'abandi benshi bamushigikiye. Abandi bafashwe akaba ari abantu bato ariko begereye Bunyoni. Twokubwiramwo nk'umwenjeniyeri warajejwe ivy'inyubako za General Guillaume Bunyoni, bivugwa ko uwo yoba ari we yarubakiye ibigwanisho mu nzu za Bunyoni. Ivyaho ubutegetsi buguma rero busa n'ubuvugira mu ntamatama, birimwo umugambi wo guhungabanya ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Umugambi nk'uyo vyogorana kumva ko Bunyoni yari kubikorana. Ntawe uzi ko Ndayishimiye yoba akeneye gufata abandi bakomeye, abona ko bamugora, nuko azogaruka kuri Bunyoni nka gasopo ahaye abandi bose. Tukaba twaragiye turonka ubutumwa butandukanye buvuye ku muntu wahambaye cane, yavuga ko ivya Bunyoni nabo atavyo babwirwa. Yari yifuza kumenya ico twoba tuzi. Mu mpera y'indwi iheze hakaba haravuzwe icuka casubiriye gutosekara hagati ya Evariste Ndayishimiye na Reveriyano Ndikuriyo.
Reunion. Ivyo bikaba bibandanya hanavuzwe ibihuha vy'amanama y'umugambwe CNDD-FDD mu Kirundo yoba agamije kugwanya perezida Ndayishimiye. Ivyo bikaza vyunyugwa n'amanama y'ijoro mukuru secrétaire général wa CNDD-FDD Reveriyani Ndikuriyo akoresha abanyagihugu irya nino. Reveriyani Ndikuriyo akaba ariko aripanga kugira abashe kuzosubirira perezida Ndayishimiye mu kibanza c'umukuru w'igihugu, kandi ngo uyo niwe azorekuza canke azofunguza General Ngiyome Bunyoni niyo batarishwe canke ataratorokeshejwe igihugu. Abavuzwe ko bakoze ayo manama bose akaba ari abasanzwe bazi ko begereye Reveriyani Ndikuriyo, abavuga ko bari mw'irage rya Petero Nkurunziza. Ni kenshi bene ivyo bivugwa muri CNDD-FDD ariko bikarangira bamenye uko babihoyahoya. Kugeza ubu rero akaba ari ukubandanya dukurikira iyo bitera bija uko biri kose bijanye n'uburenganzira bwa General Bunyoni bukwiriye guhabwa ikibanza, maze niyaramuka yagiriye ivyaha bize bikogwe ku mugaragaro. Ariko igiteye ubwoba nuko Bunyoni atarashikirizwa ubutungane ngo akubitwe ntaye mu gahanga abazwe ivyo yakoze, ahubwo amakuru y'ibihuha ndetse n'ubwoba bwinshi ko yoba yaratorotse kuko ntawuzi iyari. Amakuru yo kwemeza avuga ko atari mw'ibohero ry'Igitega ahubwo ko Bunyoni yoba yaramaze gutorokeshwa igihugu. Ariko nanone andi masoko avuguruzanya avuga ko Bunyoni yoba yaramaze kugirirwa nabi, kandi ngo ivyo bikaba vyarakozwe babesha ko Bunyoni agwaye aremvye yagiye kuvuzwa. Ibi vyose rero ubutegetsi butegerezwa guha umuco abarundi. Ivyo kwagereza Bunyoni vyo biriho kandi bikomeye cane, ariko ubutegetsi ntabwo arico buriko buramwagiriza, kuko ibiriko biraba bifise intumbero yuko Bunyoni yigizwa kure nk'umuke bakomeye wa perezida Ndayishimiye, ariko bakabona ko ata ntumbero y'ubutungane irimwo. Kugeza ubu biboneka nkaho ari inyinyurana ry'ibihangaje mu butegetsi, inyinyurana kuva mu ntango ryagiye riramanyagura uwo mugambwe mu duce twinshi, kuva kuri Nyangoma, Ndayikengurukiye, Rajabu, Nzomukunda, abafronderi, ariko hakabamwo n'igice nyamukuru kigumana ubutegetsi. Ico bikoze nimba General Ngiyome Bunyoni ashobora kubahirizwa mu burenganzira bwiwe mu butungane, adashobora kubahirizwa mu burenganzira bwe mu butungane, bakibaza ni gute umunyagihugu muto yiwe bizoguma bigenda. Perezida Ndayishimiye yarakwiriye gutanga akarorero keza. Urubanza rwa Bunyoni rukaba ku mugaragaro, kandi ivyaha bikomeye vyose yavuzwemwo bikakogwako amatoza. Ninde yoba yaragize uruhara mu gutorokesha General Ngiyome Bunyoni? Iyi dosiye iravugwamwo ibihangange bikomeye cane, harimwo n'umukuru w'ibiro vy'igisirikare General Prime Niyongabo, yarazwi nk'umuntu akundwa cane na perezida Ndayishimiye kandi yari umugenzi wiwe akomeye, ariko nanone ngo akaba yaramuhindutse, ibintu bikaba bibandanya kumera nabi. Perezida Ndayishimiye akaba asigaye afise abansi benshi cane mu nzego zose z'igihugu, ari nayo mpamvu nawe mu majambo avuga wumvamwo ubwoba bw'abashaka gukora kudeta. Nagurutse ko mu minsi iheze yafashe urugendo rumujana mu gihugu c'Uburusiya, yasavye mugenzi we kumuronsa ibikoresho vy'igisirikare ndetse n'ibigwanisho mu kumufasha gucungera inzego z'igihugu. Ubwo bwose ni ubwoba perezida Ndayishimiye afise ko hari abatamwishimiye kandi bashobora gukora ikintu kibi mu Burundi. None na General Prime Niyongabo bisa nkaho yari afise ibintu mu minwe mu gukingira perezida Ndayishimiye, nawe yoba yaramaze kubona ko ejo nawe ashobora gushikirwa, gutyo akaba yatanguye kwifatanya n'abashaka kugwanya perezida Ndayishimiye nk'uko amakuru yegereye ivyo bihangange avyemeza. None rero kuko twari twabibabwiye, abantu baribaza impamvu Prime Niyongabo nawe nkadafatwa nkuko vyoba vyamaze kumenyekana ko yoba ariwe ariko arakora ibishoboka vyose kugira aterekeshe Bunyoni. Bati ni kubera iki umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare Prime Niyongabo adafatwa, ngo kandi ariwe yahungishije Ngiyome Bunyoni? Abatari bake harimwo n'inshuti n'abagenzi bamaze iminsi bibaza igituma Engineer Kome Niyonsaba yubakishije ingoro ya General Ngiyome Bunyoni iri muri Nkengabusoro, zone Kanyosha, komine Muha, mu gisagara ca Bujumbura, yafashwe wenyene. Bamwe bagakeka ko uwo mupfundi mu bijanye no kubaka yoba azira kubazwa ku mafaranga n'ibirwanisha ubutegetsi bwikeka ko vyoba vyari binyegejwe mu nzu yubakishijwe
n'uyo mujenerale. Ariko nanone hakaba hari amakuru twaronse y'icatumye uwo mufundi afatwa hamwe n'abandi bantu babiri bo ku mutumba Mubone muri komine Kabezi intara ya Bujumbura, ahafatiwe General Guillaume Bunyoni, aho gushika ubu atawuzi iyo bari bose na General Bunyoni aho yajanywe mw'ibohero ry'Igitega, bivugwa ko atawuzi iyari. Bamwe rero mu bandi bakabona ko Varisito Ndayishimiye ariko atinya guhangara umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare Prime Niyongabo, kuko nawe afise uruhara mw'iburirwa irengero rya General Guillaume Bunyoni. Ivyo rero nivyimirije kumubako, bikaba bishobora kumera nabi cane. Amakuru akaba abandanya kuvugwa ari menshi cane, ariko ubutegetsi burakwiye gutanga umuco kuri bino bintu, kuko bitera bifata umurindi ukomeye cane kandi bishobora gutera ubwoba abanyagihugu, ndetse n'ibiriko biraba canke se biriko birakorerwa Alain Guillaume Bunyoni bishobora kuba ari ibintu bishobora gukwegera karambaraye igihugu c'u Burundi.